bavandimwe mwese muri hano, mpereye kuri Apotre Vital, umurongozi wanyu nabo bafatanije bose, baba abari bahasanzwe n'abubu twabonye batweretse. Tubanze mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tubanze dukoma amashi, dukomere amashi Imana kubera ko yadushoboje gukorera ibitangaza. Ntituzoshima ngo dushobore kugeza aho Imana ishaka, kuko twebwe turi abana b'abantu. Maze iminsi niyumvira, hari mu gisabisho cya Data wa twese uri mu ijuru, maze iminsi ndacyumvira ko cyane, kandi si ubwa mbere, ni kenshi cyane. Ijambo ryose nkiyumvira icyo rishaka kuvuga, noneho icyagiye kunzamwo muri ino minsi ni ikintu kijanye ngo izina ryawe, dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe. Twese turabivuga uko bukeye uko bwije, turabivuga, ariko burya iryo jambo turumva icyo ari cyo, iryo ryungane twoba twumva icyo ari cyo. Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe, n'ibindi n'ibindi. Uriya ikibazo twokwibaza, mbega twebwe ko turi abana b'abantu, iyo tuvuze abana b'abantu turimwo umubiri, ariyo nzu y'umutima wacu, y'ubugingo bwacu. Aho uriya wewe uri umwana w'umuntu, urashobora kuninahaza izina ry'Imana? Nimwibaze, wewe uri umwana w'umuntu, urashobora kuninahaza izina ry'Imana? Ndavyiyumvira ko bikansiga, kuko impamvu binsiga niyi: umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Ugiye kuraba icyo Imana yashaka kutubwira ati dawe wa twese uri mu ijuru, dawe wa twese uri mu ijuru si umuntu, ni esprit. Ariko rero wowe ukavuga uti izina ryawe nirinahazwe. Aho kijya gisabisho, irya ntangwa kijya gisabisho, wewe uri umwana w'umuntu, urumva ushobora kuyishitsa canke n'ivyifuzo? Nshobora kuba ndiko ndibesha, ariko namwe nimwiyumvire, dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni iri kuvangwa ninahazwe, si umuntu. Mugabo wewe uri umuntu, none uri umuntu woshobora kugira ububasha bwo kuninahaza ikintu atari umuntu? Bavuga ngo iyo ikibazo kije ari cy'ibiharuro, gitorerwa inyishu n'ibiharuro. Ari ikibazo kije
n'ibijanye n'ubutungane gitorerwa inyishu n'ubutungane. None ico kibazo c'ukuninahaza umuntu atari umuntu wowe gishobora gute nawe utari umwuka? Nta nyishu mfise. Mugaje bandanya nibaza, burya Imana yashaka kutubwira iki? Imana yashaka kutubwira iki? Atehe reka ndabereke inzira, jewe ico nshaka reka ndabereke inzira muzocamwo, mugabo kuninahaza kiretse mutakiri muri uno mubiri. Ari nayo mpamvu umuntu avuga ati mbega none jewe nzoshobora nk'umwana w'umuntu nzoshobora gushika ryari nshobora kuninahaza koko izina ry'Imana? Inyishu jewe niha nuko utazoba ukiri muri uno mubiri, uzoba warahindutse nawe umwuka, warahindutse. Guhinduka umwuka ni za pepu Imana yasuhira mu muntu imaze kumubumba kugira ngo abeho. Wowe rero mu gihe utaraba zijya pepu gusa, uri umwana w'umuntu, ntushobora kuninahaza kugira ngo ushitse aho Imana ishaka. Mugabo n'inzira iciyumviro Imana yaduhaye umuco kugira ngo itwereke icyo shaka. Ninahaza izina ryanje naho mutabishoboye nk'uko jewe ndavyifuza, ariko reka ndabacira inzira. Ariyo mpamvu ngarutse hahandi mvuga nti, ndamaze kubivuga kenshi, kugira ngo noneho wewe nk'umwana w'umuntu icyo Imana itubwira iti wewe tegura iherezo ryawe ryiza. Imana ishimwe yemwe. Tegura iherezo ryawe ryiza kugira ngo hano ku isi ubu urategura kwa kuninahaza noneho nk'uko Imana ivyifuza, umunsi uzoba uvuye mu mubiri, kugira ngo umunsi wa nyuma wawe hano ku isi Imana izokibona ya pepu yayo yagushiramwo. Iyo pepu nizo ninahaza Imana, kuko azoba ari pepu ku ipepu. None ndabivuge ngo iki? Amajambo Imana yagiye yandika canke icisha ku bantu bandika Bibiliya n'amajambo asa n'ayaducira inzira, kuko Imana irazi ko hari ahantu ka mwana w'umuntu, irazi ko hari ahantu ntashoboye gushika. Niyo mpamvu niyo dusenga tuvuga tuti turabana b'abantu, turabacumuzi. Ariko Imana ikitegekanya yuko ko turabacumuzi, Imana ivuga iti wewe senga usabe imbabazi, usabe ikigongwe, kugira ngo ikigongwe uzoca ukibona, hanyuma nawe ndagusabe ko uca uhinduka kugira ngo wongere gusayangana imbere yanje, twongere dusa n'abahuje ubugingo canke bahuje ubuntu canke bahuje kamere. Tubivuga uko. Bavandimwe mwese muri hano, ntacyo mfise ndabigisha, jewe kwari kubabwira gusa ico niyumviriye, kandi igihe kirekire namwe muramfasha mubandaye mukiyumvira kuri ico kintu. Nimba narihenze murazombwira. Imana iraduha ukuntu mu byo tudashoboye gushika twebwe kugira ngo twibonere, twitorera inzira. Yo iratubwira iti bigenza uku, igacitubwira iti jewe ndi Imana yumva kandi yishura. Hari no handi bavuga ati mwebwe iyo muriko mwidoga cyanye muriko murasenga, ati ndababona ati kandi rimwe na rimwe nkaza nkabaha inyishu kubyo mbona mukeneye, kubyo mbona mwasengeye. Ivyo biri mu nyigisho baduha muri Bibiliya biranditse, ariko aho hose
n'inzira ibiri kuraducira. Rero mwebwe mwari mumaze iminsi 40 mu masengesho, ndababwire ko ivyo mwasengeye, hariho Madame l'Ombudsman arahejeje kutubwira mu majambo makeyi ivyo mwasengeye ko vyashitse. Kuko Imana ni Imana yumva kandi yishura. Mwarasengeye ibitangaza byo muri Afrika, ariko Burundi buri muri Afrika. Nobabwira ko byavuzwe, ariko reka nongeye ko mvuga nti ibi bintu biri kuba mu Burundi hariho benshi babigwanije kandi n'ubu bakiriko. Ariko ya Mana dusenga, ya Mana musenga, ya minsi 40 mumazemwo mufukanye imbere y'Imana, Imana yavuze ati jewe sintsindwa, ati migisha umugenda wubarukiye mwebwe abarundi. Isinzi ry'abashitsi baraje ari benshi cyane, n'abadasanzwe batuvuga neza bari harya. Imana yaratubwiye ati mwebwe ivyo mubona mutumva bibarengeye, ati wanje biroroshe cyane. Nukuvuga ko kwa twebwe abana b'abantu turategura tugatanga washaka ivyo twifuza, ivyifuzo, ariko ufata ingingo ya nyuma ni ya Mana yacu. Aha rero twebwe twarateguye, mugabo ntitwari tuzi ikizovamwo, ariko ya masengesho yanyu, ya masengesho y'abarundi hirya no hino, Imana yaramushikiriye. Imana irakora ibitangaza, aho ibintu twebwe twabona ko bidashoboka, Imana yarabikoze kandi byarabaye. Imana ihabwe icyubahiro. Bavuze bati Mana warakoze, waraduhaye amahoro, uraduha umutekano. Arya amasengesho batubwiye ati turashaka yuko muri Afrika haba ibitangaza. Kubera kutemera ko birya bitangaza bishoboka, ku umwanya wose Imana iri bikuradukorera ibitangaza, gusa ntabyo tubona kubera ko tuba turi mu bintu byinshi, ariko ibyikora ni byinshi. Turabashimiye cyane kuko ivyo mwasengeye vyarabaye. Twebwe jewe nk'umukuru w'inamashinga amateka sinobona ingene shima, kuko habaye ibintu byinshi bibera no mu namashinga amateka. Kandi kwa byarabereye mu namashinga amateka hariho ibintu tutari tuzi ko byoshobora gutungana neza. Twari dufise amakenga kuri bimwe, ariko igitangaje nuko ivyo vyari biteye amakenga iwacu nkanje mu namashinga amateka. Mvuga nti mbega abantu tutoshobora kubakira koko bagende banezerewe, koko bagende bashimye. Aha ndi imbere yanyu nukuri nobabwira ko abaje, haba bakoze abaje gukoresha inama ya komesa hano, haba nabubu muri table ronde, nukuri bagiye bashimye. Icyambere na mbere bashimye. Mwumve mwebwe, mwumve
baravuze ati n'ubwa mbere ntitwari tuzi Uburundi uko buteye, ati Uburundi n'ubwa mbere buri isuku. Mwebwe ibintu mwibaza ko bitokunda, ibi nivyo bagenda bavugira baganira hagati yabo, babwira n'abantu bamwe bamwe abumva neza bangana. Ico ni gitangaza. Niyo mpamvu twebwe tubabwira tuti bandanya mugira isuku. Meya w'umuji yabivuze, bandanya mugira isuku. Murumva ko abandi barabibona bagiye kujyanya n'ibindi bihugu, baravuga ati, bavuze bati Abarundi murabambere muri suku. Ica kabiri bavuze bati mwebwe Abarundi muri abantu mwakira neza. Ibintu kumbure bamwe bavuga ngo mu Burundi ngo nta kintu kihari, mu Burundi n'akajagari, mu Burundi mu ngorane, mu Burundi hari n'uwavuze ngo ndufise n'icyo dufungura, ngo nta karibira dufise ntaki. Ariko ya mana irerekana ivyayo, ukuri nyakuri. Ati mu Burundi murakira neza, ati mu Burundi murazi ibijanye n'umutekano, ati mu Burundi hari umutekano mwiza. Mugabo muzogenda murabe, hari abandi bandika, hari wabivuze birirwa basemerera, abandi birirwa baregana ibinibi. Mu Burundi nta kigenda, mu Burundi inzara, mu Burundi biki, mu Burundi nta karibira abantu bagenda n'amaguru, mu Burundi ibinibi. Mbega Imana kuri kurabikora iyo karibira yoyo ko ari ibintu bisanzwe? Ico koko kizonanira Imana? Ariko twebwe abana b'abantu dufise ukwizera guke, dufise ivyumviro bigenda vuba kandi bigarukira hafi, bakibagira yuko Imana yaturemye idukunda, ituremera n'isi ngo tuyitunganye. Nukuvuga yuko ivyo vyakaribira n'ibindi kugwiza umwimbu, ivyo ni kibazo cacu. Imana yaraduhezagiye, ihezagira isi. Nukuvuga yuko nukwizera kw'ivyo Imana yatugeneye vyose tuzobironswa. Imana ishimwe. Rero bubahwa mwese muri hano, bakristo mwese, nari gushobora kugira byinshi tuganira, ariko naka karamazi. Ntaco Imana itatubwiye. Reka tugarukire hano, banyakwa mwese muri hano, mere kuri apotre ko niba twakiriye mu nzu yiwe, ariko hariho na meya nawe mu ntara yiwe cyangwa mu karere kiwe yatwemereye ko tuza kugahuriramo. Hariho n'umwubaha Ombudsman nawe kubera akazi kiwe guhuza no kunywanisha Abarundi, nawe yarakoze kugira ngo aha twame turoraniwe mu rukundo, mu gufatana mu nda uko byavuzwe. Aha abifisemo uruhara runini. Namwebwe mwese mukora iki canke kiriya mu kugira ngo ijambo ry'Imana rimenyekane umunsi ku munsi, umuryango w'Imana ugenda waguka umunsi ku munsi, abasenzi baboneke ari benshi,
n'ababankadra babo baboneka ari benshi, mwebwe mwese namwebwe ba Kristo turabashimiye cyane, mubandanye mudusengere. Je ndazi ko nukuri ndabashimiye cyane kuko ibyo munsengera ndabibona byose. Ibyo munsengera, iyi ni témoignage ndabahaye, ibyo munsengera byose ndabibona. Ndabashimiye cyane, mu izina ry'Imana ndabashimiye cyane. Turangize rero tuvuga tuti Imana ibahezagiye mu byo murangura byose. Amen.